Yesu ashimwe bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba, ndabaramukije mwese aho muherereye mwese mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Jewe kw'izina nitwa Abeli Mbonimpa. Iki ni ikiganiro b'amaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Umuntu wese agomba kuba maso, kandi iri jambo rivuga kuba maso ritwibutsa ibintu bikomeye cane vy'ingenzi umuntu agomba kwitwararika. Yesu yavuze ati mwami mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. None rero kugaba bivuze ngo iki? Mu Gifaransa baravuga ngo nukuba être vigilant. Être vigilant. Umuntu rero ari vigilant canke umuntu aguma akora observation, umuntu aguma asuzuma akaraba hirya no hino, ameze nk'umusoda canke akamera nk'umugarde koro, canke akamera nk'uraye izamu, aguma araba iburyo, agasubiza amaso ibumoso, agasubiza amaso imbere, akongera agasubiza amaso inyuma, aguma buja ntiyigera ahagarara uruhande rumwe. Amaso aguma yerekeza hirya no hino kugira ngo arabe ntihagire uwuza kumurogoya. Nimba baguhaye gucunga, utegerezwa kuba umucunze, kandi ico bacunze umenye neza yuko utakicunze abandi barakigutwara, ni ukuvuga ngo abasuma baragitwara. Gira ube maso rero ukomeze ibisigaye mwene data, ucunge kugira ngo igitsibo wahawe ntihagire ugitwara. Rero muri kano kanya turakomeje kwishura ibibazo, turabandanya n'ikibazo kigira kabiri kivuga ngo rero tuvuge ko Abisirayeli aribo iyo minsi iraba gusa, ariko twebwe abanyamahanga iyo minsi itaturaba. Uwo nuwakurikiranye inyigisho twatanze kuva mu minsi heze itambutse, aho twagiye tugaragaza ivyerekeranye n'urutonde rwashizwe muri Bibiliya. Ndagira ngo uno munsi rero dukomeze turabe ico ijambo ry'Imana rivuga. Imbere ya vyose kugira ngo twinjire muri ano majambo, ngwaye kaze kugira ngo twambaze Imana mu gusenga. Wera wo mwijuru mwami wacu data ugira neza, uzi urukundo n'imbabazi, ndagushimire yuko mwami warungitse mpwemu yera kugira ngo asobanurire ubwoko bwawe, asobanurire abera, asobanurire intama zawe, kugira ngo mwami abari kw'isi bicare biteguye kandi bagavye bari maso, kandi ntihazagira ubwo ngo ntiyumvise. Nico gituma mwami ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa mu isi yose, kugira ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose. Mwami ngwaye kaze muri ubutumwa bwiza, ndasavye data kubana natwe muri byose. Hezagira umuntu wese mwami ariko aratega amatwi yumviriza, mwami umuhe gutahura no gutegera ndetse no kwakira umwami Yesu. Abatarakira Yesu bakire Yesu, abatarihana bihane, abatarezwa bezwe, abataratunganywa batunganywe. Nanje ndabishimye nkenguruka ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwene data, iki kibazo tugiye kwishura, ndagira ngo uwariwe wese yibaze ko yoba ahagaze aho hantu nkaha uyu mwene data yarahagaze igihe yabaza ngo tuvuge rero yuko iyo minsi twebwe itaturaba, ngo iraba Abisirayeli gusa. Aho turavuga ya minsi y'1260, ahandi tukavuga iminsi 1290, tukongera tukavuga iminsi 1335, acanye tukavuga amezi 42. Hariho n'ahandi bivugwa ibihe n'igihe n'igice c'igihe. Ivyo byose umuntu akibaza ati mbega byo babiraba Abisirayeli canke biraba isi yose? Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko ijambo rya mbere womenya nuko Abisirayeli Imana yagiye batangako icitegererezo, ikabatangako akarorero ka mbere twobona. Reka tugende kukaraba mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba n'ica 24, maze dusome ku murongo wa 32. Dusome mwene data iryo jambo, maze uwariwe wese atahure asobanukirwa icatumye ivyo vyandikwa kandi bivugwa. Matayo 24, Matayo 24 umurongo n'uwa 32. dusome mu izina rya Yesu.
nimwigire ku musokoni, umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ibyo byose bishitse, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaco azoba. Ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijoro canke umwana w'Imana, atari Data gusa. Imana ihabwa icubahiro cane. Mwene data, tega amatwi wumve ivy'uyu mugani. Yesu Kristo acira umugani abayuda, Abisirayeli yongera gucira abigishwa biwe, aho bari bamubajije ibijanye n'ibimenyetso vyerekana uguhona ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ndagira ngo nkubwire yuko ibimenyetso bibanziriza imperuka vyatanguranye na Yerusalemu, isenyugwa rya Yerusalemu. Nico Yesu yahereyeko. Kubera iki byatanguranye na Yerusalemu kandi umigwa isanzwe iri ku isi atari Yerusalemu gusa? Haravugwa yindi migwa yari isanzwe iriho muri ico gihe. Ariko kuki Yesu yatanze akarorero ku murwa wa Yerusalemu? Nicerekana ikivyerekana hano, kandi turabona uyu mugani. Uno munsi ndagira ngo rero twinjire muri uyu mugani. Uyu mugani Yesu yaciye, umugani w'umusukoni. Uyu mugani w'umusukoni umwami Yesu awucira abigishwa biwe kugira ngo abahe igisubizo c'ikimenyetso kigaragara simusiga, cerekana yuko nimwabona ngo umusukoni utanguye gututuza. Iyo mubonye umusukoni utanguye gututuza, muhita mumenya yuko agatasi kari hafi. Ndagira ngo nibutse umusomyi wa Bibiliya yuko hari umusukoni Yesu yavumye w'ingumba, arawuvuma bugorovye, maze bukeye mu gitondo basuye kuhanyura, basanga wa musukoni waravye wakabiranye. Hanyuma rero Yesu mwibuke ko yari yavuze ngo ntugapfusire kugira ico wamye. Ariko hano rero iri jambo ry'Imana rigarutse kutubwira ngo nimwabona umusukoni utanguye gututuza amashami yawo, muze mumenye yuko bimwe nababwiye bigira ngo bisohore. Haleluya! Mwene data, uyu musukoni ugereranywa n'Abisirayeli. Igihe Yesu yaza i Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba, barasemereye bavuga bati hoziyana mu ijuru, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Ariko abafarisayo n'abasadukayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baravuga ngo bwira abo bantu baceceke bahore. Ariko Yesu arababwira ati aba nibahora amabuye arasemerera. Yesu arabandanya yinjira mu rusengero, ahenagura ameza n'abavunja amahera n'abagurisha n'abadandaza. Arababwira ati mbega inzu y'Imana Data mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Ico nico catumye Yesu avuma urya musukoni. Yaragendeye Yerusalemu arabura ico ahamura, yasanze ingoro y'Uhoraho bayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Umwami Yesu rero aravuga ati uwa musukoni we ntugasubire kugira ico wamye. Ariko hano turabonye ngo nimwigire ku musukoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Uyu musukoni Yesu yarongera avuga kuzosubira gututuza, ukama ugashurika amashurwe. Uwo musukoni rero ni igihe Abisirayeli bagarutse muri Isirayeli, kubera yuko igihe yavuma urya musukoni kwari kwerekana yuko Yerusalemu hazosambuka, no kuvuga ngo Abisirayeli bahunge bagende, ariko ko hazoshobora kugera igihe bakagaruka. Umwami Yesu atanga urorero ku musukoni, igihe uzosubira kwamira gusubira gututuza. Muri ino minsi rero Yerusalemu yarasubiriye gututuza, umusukoni warasubiye gututuza, Abisirayeli barasubijwe mu gihugu, Abisirayeli bageranijwe n'umusukoni. None rero Yesu arababwira ati nimwigire ku musukoni. Ndagira ngo nibutse abasomyi ba Bibiliya yuko igihugu ca Isirayeli cabayeho kigereraniriza isi n'abatuye isi, kugira ngo abatuye isi bose bagume barabira kubiriko birabera hariya
muri kijya gihugu. Akarorero, imiryango 12 ya Isirayeli yose niyo muri kijya gihugu. Nta handi hatowe iyo miryango, yatowe muri Aburahamu. Urugero rugira kabiri, intumwa 12 za Yesu zose zatowe zituruka muri kijya gihugu. Mbere na Paulo nawe nyene yatowe aturuka muri kijya gihugu, nabo mu muryango wa Isirayeli. Ikigize gatatu, umucunguzi, umwagazi w'intama w'Imana, Imana yatoye urubyaro rwa Aburahamu, umuryango wa Isirayeli, ko ariho hazovamwo umurokozi n'umucunguzi. Ndagira ngo nkubwire yuko umwana w'intama Yesu Kristo, amaraso yiwe yaviriye ku butaka bwa Isirayeli igorogota, yabambwe ku musaraba, aradupfira, arazuka. Hariya imva irarangaye, mwitongo ryaho bamuhambye hararangaye, ariko ni muri ico gihugu. Ndagira ngo nkubwire yuko kuri aya magingo tuvugana, iyi isi yose ahantu bavuga hari ubutaka bwera ni igihugu ca Isirayeli, kandi ahantu habaye urusengero rw'Imana ni muri Isirayeli, ni Yerusalemu honyene gusa ku isi nzima. Ku isi nzima nuno munsi haracariho imvugo ivuga ngo ubutaka bwera, igihugu cera. Nta handi hari iyo mvugo atari muri Isirayeli. Ndagira ngo nongere kubibutsa yuko abanditsi hafi benshi bo mu byanditswe muri Bibiliya bose Bibiliya yanditswe ikomoka harya muri Isirayeli. Ibi bitabo byose biri muri Bibiliya byose bikomoza ku nkuru zivuga ibyabaye muri Isirayeli. Nico gituma rero Yesu Kristo aca umugani abwira abantu ati, nimwigire ku musukoni, nimwigire ku gihugu ca Isirayeli. Ibintu byose mugomba kuraba, mubanze murabire kuri Isirayeli. Ibimenyetso vya mbere simusiga, mubanze murabire kuri Isirayeli. Ica mbere tugomba kuraba, isenyuka rya Yerusalemu mu mwaka wa 70, iryo ryari ryaravuzwe n'umwami Yesu. Ariko guhunga canke kwirukanwa canke gufatwa mpiri, Abisirayeli bavanwa muri Isirayeli bateragirwa mw'isi yose, maze barasanzara. Umwami Yesu yongera kuvuga ati, Abisirayeli bazosubira kugaruka nimwabona umusukoni ututuje ugashurika amashurwe, muca mumenya ko agatasi kari hafi. Yesu yongera kuvuga ijambo aravuga ngo, nuko rero umurongo wa 33, nuko namwe nimwabona ibyo byose bishitse, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Imana ishimwe cyane bene data, ngo nuko namwe nimwabona ibyo byose bibaye. Nukuvuga ngo Abisirayeli nibaramuka basubijwe mu gihugu, inyuma yuko bangajwe bakuwe mu gihugu, hagasubira akagera igihe bagasubizwa mu gihugu, ico gihe muze mumenye yuko ivyavuzwe bigira bishike. Nico gituma nimwe ndasubiza wa muntu yabaza ca kibazo avuga ngo, rero ivyo minsi tubirekere Abisirayeli gusa, ngo ariko twebwe ngo ntibituraba. Ndagira ngo mubwire yuko niyi Bibiliya dusoma yandikiwe hariya. Ndagira ngo mubwire ngo n'umwami Yesu Kristo yadupfiriye twese, amahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose yavukiye hariya. Ndagira ngo nkubwire yuko ubuhanuzi bwose dusoma ababwanditse Imana yavugishije bose bavukiye hariya. Rero n'uru rutonde narwo ndagira nkubwire ko dutegerezwa kurufata nka nkama, tukamenya yuko byose tugomba kubiraba dukurikije ivyanditswe vyera, na cane cane ibimenyetso vyerekanywe biturutse ku burorero bwatanzwe ku gihugu ca Isirayeli no ku muryango wa Isirayeli. Umwami Yesu yongera guca umugani muri Matayo 16 umurongo wa 1, igihe abafarisayo barimwo barabaza bashaka kugira ngo barondere ibimenyetso, nkuko abantu benshi batizera uno munsi bakirondera ibimenyetso. Abandi wababwira ibimenyetso bamwe ntibavyumve, abandi bagashaka kugira ngo bakomeze bahigishe barondeza ahandi, kandi ibimenyetso byose byaramaze kwandikwa muri Bibiliya. Umva ico Yesu yishuye abafarisayo n'abasadukayo bari bamubajije mu butumwa bwiza bwa Matayo 16 umurongo wa 1 n'uwa 2 ndetse n'uwa 3.
ndetse dusome tugeze ku wa 4. Abafarisayo n'abasadukayo baraza barondera kwabereka ikimenyetso kiva mu ijoro. Bamugeza, nawe arabishura ati iyo bugorovye muravuga muti buca haba umuco kuko ijuru ryirasiye. Mu mutwenzi muravuga muti hagira hafurungane kuko ijuru ryirasiye kandi ryiraburaniwe. Murazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Ab'iki gihe kibi c'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona, abasigaho arigira. Imana ihabwa icubahiro cane. Mwene data, umva ico Yesu yishuye ngo abantu benshi baragendeza ivy'ibihe, bakagendeza ivy'amasezo urutasi. Barazi iyo rugeze barabimenya, bakatangura gusiza, bakarima bagasiza. Hagera ku mpeshi bakamenya bati ubu n'ukurima impeshi. Hagera mu isarura ugasanga barapanze ingene bizogenda n'ingene bazokwimbura n'ibyo bazosarura. Ariko ivy'ibihe bijanye n'ibituganisha umuhero w'isi, bitwereka yuko isi igomba kurangira, abantu bariyobagiza. Wababwira ikimenyetso bati co ntabwo ntikiragasobanuka. Wabasubira ati kico kandi turavyumva, ariko ati komeza, ati ntituravyerewa, ntiturabisobanukirwa. Abantu benshi ndagira ngo nkubwire yuko umwami Yesu abaca ku mugani, aravuga ngo ab'iki gihe c'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona, abasigaho arigira. Ab'iki gihe c'ubumaka, abantu benshi ntibazi kugendeza ivy'ibihe. Ndagira ngo nkangure umuntu wese yumva iri jambo ry'Imana, ndamubwira nti kanguka urabe ibimenyetso, urabe aho ibihe bigeze, umenye ko umwami Yesu Kristo yaduhaye ibimenyetso simusiga. Yaraduhaye ibimenyetso simusiga bitugaragariza neza yuko nitwabona bishitse, tukabona bibaye, tuze tumenye yuko umwami Yesu Kristo ari hafi kandi agiye kuza gutora umugeni. Imana ihabwa icubahiro cane. Turasubiye muri Matayo dukomeze turabe. Umva ico Yesu yavuze muri Matayo 2:4. Aravuga ngo umurongo wa 34, ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Imana ihabwa icubahiro cane. Ab'iki gihe, igihe kihe? Iki gihe cy'uyu musukoni. Umusukoni utanguye gututuza amashami yawo, agatangura kugira ngo atutuze, ngo bace bamenya ko gatasi kari hafi. Yesu arabandanya aravuga ngo nuko namwe nimwabona ibyo bishitse, muze mumenye ko igihe cavuzwe gishitse. Bene data, Yesu yarashatse kuvuga ati nimwabona Abisirayeli basubijwe iwabo, muze mumenye yuko ibyavuze bizoba bigomba bigire ngo bishike. Hanyuma rero hano aravuga ngo ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Uyu murongo rero ni uri kuratuma amahanga yose akuye hasi, bagashaka kugira ngo binjire muri bya bindi byo kugira ngo bakore n'ingoganya bwango, ngo bahaguruke kugwanya Imana, ngo bahaguruke kugwanya umwagazi w'intama, ngo bahaguruke kugwanya ngo ubwami bwa Mesiya ntibuze. Ari navyo bituma baza bagashinga ivyo byose n'izo gahunda. Baringo barapanga ibintu byinshi, baringo barashinga ibintu byinshi, baringo bareraguza, baringo barashiraho gahunda nyinshi zo kugira ngo bikunde baze bazimanganye urutonde rwa Mesiya rwo kuza gushinga ingoma. Ariko Yesu Kristo cyo yaravuze ngo ijuru n'isi bizorangira, ngo ariko amajambo yanje ntaca azoba. Imana ihabwa icubahiro cane. Naho bokora ibimeze gute, naho boduka ku kwezi, ngo naho nyene bazosanga Imana ari iri, naho boja mu kuzimu, naho nyene ukuboko kuhoraho kuriyo, naho bo kwihisha bakakora iki, naho bopanga bakagira gute, naho bakoze ibimeze gute, ivyo bapanze byose ntibizoshoboka. Bahisemo guca bapanga ngo bashireho nouvelle ordre mondiale, ngo bashinge kuko babonye ko imyaka iri kwiregerana, kuko babonye ngo ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Urumva ko Abisirayeli bamaze imyaka 73 bamaze gushika hariya mu gihugu cabo. Nuko rero iminsi bayiharurira ku ntoke. Ariko mu Kristo nawe gaba. Iri jambo niryo kugabisha mu Kristo ahari hose.
gaba bamaso, haguruka wige utahure Bibiliya, maze nawe uhaguruke wigisha abandi. Nimuze tuvuge ubutumwa, dusemerere, tubwire abantu, tubabwire ko Yesu agiye kugaruka, tubabwire yuko ibyavuzwe birimo birashika. Yesu agiye kuza, kandi ikibabaje abantu mu isi nuko umwami Yesu azobazanywe n'umugambi wo kugira ngo amaririkanye icaha kivanwe ku butaka bw'isi. Haleluya! Icaha kivanwe ku butaka, kivanwe mu bantu, hazanwe ukugororoka kutazoshira. Ngira ngo ndakubwire ibintu bishika bitandatu Imana yateguye bitegerezwa guca bishirwa mu ngiro. Haleluya, 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 haleluya. Muri Daniyeli igihimba c'icenda umurongo ni wa 24, wumvirize, utega amatwi wumvirize. Imana ishimwe cane. Utega amatwi wumvirize urutonde rw'Imana, ari nago rutumye amahanga haguruka ngo bace bashinga nouvelle ordre mondiale, ngo bashinge ngo ubutegetsi bwa Antikristo, ngo bazimye ngo bakureho gahunda y'Imana. Ariko ntibishoboka, twamaze kubona sinyatire y'Imana. Yesu yaravuze ngo ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaco azoba, ntaco bazohindura ku mugambi w'Imana. Umviriza umugambi w'Imana ahuri nukuvuga. Daniyeli 9:24, amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire. Haleluya! Ico ni cambere, n'ivyaha birangizwe. Ico ni ca kabiri, n'ibigabitanyo bitangirwe impongano. Ico ni ca gatatu, hanyuma hazanwe ukugororoka kutazoshira. Imana ihabwa icubahiro cane. Ivyo weretswe ni byavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idomwe mw'ikimenyetso ahera cane, harobanuzwa amavuta. Haleluya, haleluya. Ivyo bintu byose mwene data nibirimwo birapangwa kugira ngo umwami Imana aze atunganye, maze akureho buri kintu cose kibangamiye ubwami bw'Imana. Hano turabonye ngo amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera. Haleluya! Igisagara cera, Yerusalemu, hagomba kugira ngo hasubire hanagurwe. Twarabonye yuko basubiye kucita umugwa mukuru wa Isirayeli. Rero ntibiragarukira harya gusa yuko bahagize umugwa mukuru wa Isirayeli. Inyuma y'imyaka myinshi Yerusalemu yarazimanganijwe, bongeye gusubira kuyita izina, basubira kugarukana wa murwa Yerusalemu. Imana, Bibiliya yaravuze ngo umurwa wubatswe ko ingoro y'Uhoraho, ngo mu minsi y'iherezo ngo uzogasara, ngo ushigwe hejuru, ngo usubiraho wahoze. Imana ihabwa icubahiro cane. Uwo murwa rero utegeza gusubiraho wahoze. Nico catumye batangura kuvuga bati iki gisagara gisubire citwe umurwa mukuru wa Isirayeli, Yerusalemu la capitale. Maze ico gihe turabona ngo Amerika hahise ivuga ngo ishizeho ambasade, irayimuye yishize hariya, kugira ngo berekane yuko bemeje ko Isirayeli ibaye la capitale. Yerusalemu ibaye la capitale y'igihugu ca Isirayeli. Ariko ntibiragagarukiraho, ahubwo ni intango, ngo nukugira ngo ibicumuro bishire. Imana ihabwa icubahiro cane. Umugambi wa Yesu Kristo Mesiya, umugambi wa kabiri nukugira ngo ibicumuro bishire. Ubwa gatatu, n'ivyaha birangizwe. Haleluya! Ivyaha navyo nyene bigomba kurangizwa. Hanyuma ica kane, n'ibigabitanyo bitangirwe impongano. Haleluya! Mwene data, birashajwa yuko ibigabitanyo bitangirwe impongano, ibicumuro bigashira, n'ivyaha bikarangizwa. Ubwo bwoko bwose bw'ibicumuro n'ivyaha n'ibigabitanyo bigomba gukurwaho. Hanyuma ikimazi catanzwe ku musaraba Igorogota kikagira impact, kikagira umumaro, kugezaho ivyaha bivanwa ku butaka, atari kuvuga ngo ni kuri Isirayeli gusa, ahubwo no kw'isi yose. Imana ihabwa icubahiro cane. Nuko rero ngo hanyuma bimaze kuvanwaho bigatangirwa impongano, hazoca haba iki? Hazanwe ukugororoka kutazoshira. Ico ni ca gatanu. Haleluya! Hazanwe ukugororoka kutazoshira.
ukugoroka kutazoshira kuza hehe? Kuza kuri urya murwa wa Isirayeli Yerusalemu, hanyuma isi yose ikija munsi y'ubutegetsi bw'uhoraho bwa Mesiya Yesu Kristo. Ukugoroka kugomba kuza mw'isi yose, isi yose igomba kuronka ukugororoka. Haleluya. Hanyuma rero barabwira Daniyeli ngo ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana, ngo bimatanishwe ishashara idomemwe ikimenyetso. Ica gatandatu ngo kugira ngo ahera cane harobanuzwa amavuta. Imana ihabwa icubahiro cane. Ahera cane harobanuzwa amavuta. Mwene data, birashakirwa yuko Yerusalemu yongera gushigwa ku rutonde, ikongera ikamenyekana mw'isi yose yuko ari umurwa w'uhoraho, umurwa w'Imana nzima, aho Imana ivyagira ku ntebe y'Imana. Indava intebe y'Imana igomba kuza harya ku murwa wa Yerusalemu, kuko iryavuzwe ritegeza gutaha, ritegeza gushika. Nico gituma mwene data, izo gahunda zose zarapanzwe kugira ngo abantu bose baze bamenye ko Imana yashitse kw'isi, kandi yaje kugira ngo yishinge ingoma yayo kw'isi ku mugaragaro. Iyi gahunda rero niyo iriko iratuma amahanga yose yahagurutse, amakungu yose yahagurutse, amoko yose agahaguruka kugira ngo bahaguruke kurwanya umwagazi w'intama w'Imana. Bahagurutse, ari navyo wumva bizotuma bazana ivyo bita ngo n'intambara ya Harumagedoni. Bazokorakorana, bahitanisha, bahitanane. Bya bihugu bikomeye vya rutura bifise ibigwanisho bicira umuriro bizohaguruka kurwanya Isirayeli, bihaguruke kurwanya Amerika. Murazi ko Amerika na Isirayeli byunze ubumwe, bigategerezwa gukorera hamwe kugira ngo bishigikire ingoma, bishigikire iyo ngoma y'Imana. Ariko birya bihugu bindi, no kuvuga ngo ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa na Irani, ndetse n'ibindi bihugu bitari bike bihurikiye mu runani rwo kurwanya igihugu ca Isirayeli. Ivyo bihugu rero bizohaguruka, bikaba bimaze gusa n'ivyitegura, bikaba bimaze gutangura kwerekana aho bihagaze. Ariko nubwo biruko, abizera tureretse iki? Ntabwo tureretse izo ntambara, ahubwo tureretse inzamba y'akabanga. Haleluya. Ndagira ngo ndangirize ku ijambo mbwira umuntu wese ategura umutima. Hari ijambo ry'akabanga Pawulo yatubwiye mu Bikorinto ba kabiri gihimba ca 15. Ndagira ngo turangirize aho, hanyuma umuntu wese amenye yuko urutonde rw'Imana rwamaze gushigwaho, kandi yuko hasigaye gusa igihe n'isaha n'umunota, hanyuma ishengero rikazamurwa maze rikagenda rikaja gusanganira watubambiwe. Haleluya. Abikorinto ba mbere igihimba ca 15 umurongo n'uwa 51. Abikorinto ba mbere igihimba ca 15 umurongo wa 51 haravuga ngo ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Haleluya. Mwene data, tegereza iyi nzamba y'akabanga, nta kindi. Tegereza iyi nzamba y'akabanga mwene data. Tegura ubugingo, panga gahunda, ibintu byose bishire ku murongo. Utangure kumera nk'umuntu yiteguye gutekera ngo ahunge, ngo ahaguruke. Wumve yuko wiyejeje ku mutima no ku mubiri. Umere nk'uwatekeye ibintu yawe bishize mu isakoshi. Wipange, witegure. Simvuze ngo hari umunsi, kuko nta saha, nta munsi, nta kwezi, nta gihe, ariko ivy'ibihe n'iminsi ntiturinda kuvyandikirwa, kuko turazi neza yuko iyo nzamba izovuga mu kanya isase, kandi izovuga Yesu azoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro. Imana ihabwe icubahiro cane. Umwami Yesu nawe hari ijambo yavuze, aravuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Umwami Yesu yaduhaye ibimenyetso byose, araduha ibimenyetso byose, aravuga ibimenyetso byose, ariko hari ikintu yaciye avuga, aravuga ngo ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mwijuru canke umwana w'Imana
atari data gusa. Ibindi byose yarabivuze, ariko ageze ku munsi no ku itariki no ku isaha no ku munota, ico gihe mwene data yababwiye ko atazi uwo munsi canke iyo saha. Ariko ndagira nkubwire ngo uwo munsi waramaze gushirwa ku rutonde no kuri agenda. Ntabwo bishagirwa ko turinda kubarirwa no kubwirwa, ariko tugomba kugira ngo twicare twiteguye. Inzamba y'akabanga igiye kuvuga. Mwene data wumvise iri jambo ry'Imana, ndakurarikira kwitegura no kuba maso no kwama wiyuhagira buri munsi, wiyeza, wihana, usubira wihana, usubira usaba ikigongwe, usubira usaba imbabazi. Wasanga hari ibyo wafuditse ugasubira ukabifutura, wasanga hari ibyo wagoramitse ugasubira ukabigorora, wasanga hari ibintu bitagenda neza ugasubira ukabitunganya, maze ukarangiza byose ukicara ugavye, ukicara witeguye. Ndagira ngo turangize n'isengesho ku muntu wese yumva ataritegura, yitegure asabe amaraso ya Yesu Kristo amwuhagire. Mwene data wije kwisengera no kwisabira no kwama wihana buri munsi wiyeza. Umwami Yesu azoza nk'igisuma, kandi ibihe biriko biregerana. Tugiye gusenga. Data wera, mwami wanje, Mana usumba byose, ugororoka w'urukundo, ndagushimira yuko ijambo ryawe ryamana ntaryo rituburira. Mpwemu yera ari kumwe natwe kugira ngo aguma dukangura. Ndasabye amavuta ya mpwemu yera, ndasabye gukanguka, ndasabye kwezwa, ndasabye gutunganywa. Ndasengera umwene data umuhe gutunganya ingeso ziwe, maze yicara agavye kandi ari maso. Wera wo mwijuru ndagushimiye. Ndasabye amaraso ya Yesu Kristo yuhagira abene data bose ariko barumva ubutumwa bwiza. Ndasengeye ubwoko bw'abera bose aho bari hose munsi y'izuba, bicare bagavye biteguye, maze bamesura impuzu zabo, maze twese twitegura ubwami bw'Imana, twitegure gusanganira Mesiya agiye kuza gutora umugeni. Ndabishimye nyengurukane mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya. Mwene data mushishikari kugaba no kuba maso, kandi mukomeze abafise ibibazo mukomeze kubibaza, kuko iyo mubaza kubaza gutera kumenya. Turabona igihe Yesu bamubaza yahise ababwira ibanga ryose ryo mu butumwa bwiza bwa Matayo 2:4. Rero iyo mubajije muca mwinjiza n'abandi gusobanukirwa, kandi nawe ugasobanukirwa byinshi. Rero mukomeze, kandi abafise intahe muzirungike, abafise ibyo bahishuriwe n'Imana mubirungike, kugira ngo tubandanye duterane umwete, duterane intege. Yesu abagirire neza. Uwo mwari kumwe ni Abeli Mbonimpa. Ndabashimiye. Imana ibahezagire. Haleluya. Amen.